Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data ndasubiye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'umwami Imana abane natwe twese. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagushimiye Mana kuguha umwanya. Ndagushimiye ko usuye kunyemerera kugaruka. Mwami nkagaruka imbere y'ubwoko bwawe. Ndakwinginze ngufashe, unshoboze mu izina rya Yesu. Mpwemu wawe yera ateramire kino kiganiro, afashe unkurikira n'uzonkurikira mu minsi iri imbere, amenye kugira neza, amenye kuri umwami. Urakoze mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Ndashimiye Yesu muri uyu mwanya anyemereye kongera kugaruka. Mperuka ngaha kuganira namwe itariki 19 z'ukwezi kw'icenda. Uyu munsi turi itariki 24. Numva ko haciye iminsi mikeya. Igihe nagaruka narije kubabwira iyerekwa nabonye itariki 19 z'ukwezi kwa kane. Hari haciye amezi 5. Aho umwami Imana yanyereka imodoka yarimwo abakinyi. Abo bakinyi rero nkabona iyo modoka irabasheshe. Sindabisubiramwo, ariko ikinzanye uyu munsi nje kuvuga ngo ntibikira imigani. Umwami Imana yakoze imirimo n'ibitangaza ku ishengero rya Pentekote, aho umwasi yari amaze igihe kinini cyane Satani arivurunga mu buryo bumwe no mu bundi. Abasenzi ndabizi mwarasenze, mwatakambiye Imana cyane, kandi uyu munsi tuje gushima Imana. Tuzanye ishimwe imbere y'Imana, nta n'ikindi twovuga. Ntabwo ari ubuhizi bwa bamwe canke abandi, ariko tuje gukengurukira Imana Data yabikoze iragahora isengwa. Rero nk'uko mubizi, ejo le 23 z'ukw'icenda hariho inama yari itegekanijwe yo gushiraho inzego za sepebu. Yesu n'umwami amaze gusenyura bimwe yabwirizwa kubaka ibindi. Nuko nyene bimeze. Imana ishimwe, ibyo yari yarasezeranye yarabishikije. Data nahabwa icubahiro. Uyu munsi rero ndabizi bamwe bamaze kubimenya, abandi ntibarabimenya. Inzego nshasha za sepebu zamaze gushirwaho kuko Uhoraho yabikoze, nashimwe. Ngire ko kandi nkeza bene data batowe kurongora sepebu muri kino gihe, inyuma y'igihe kinini biri muri zuguru. None Imana yo mwijuru abo yatoranije ntitwobereka kubishimira Imana, kuko si umuntu yabatoranije habana mba. Si umuntu, ni Imana, natwe tuje kuyishimira. Abatoranijwe rero muri iki kiringo naba bakurikira. Uzoserukira Assemblée Générale muri sepebu. Assemblée Générale izoserukirwa na Président de l'Assemblée Générale ni Révérend Premier Pasteur Karenzo Charles w'Inyanzarake. Turamukeje, Imana yo mwijuru izomushoboze. Vice Président wiwe ni Révérend Pasteur Jacques Banegwa wo mu Kayanza, w'ishengero rya Pentekote ryo mu Kayanza. Imana nimuhe umugisha, bazokorane neza, bakorane bumvikana, barongowe n'impwemu y'Imana. Imana ishimwe. Komite executive nayo izotwagwa. Président wa komite executive ni Révérend Premier Pasteur Sébastien Basabose wo mu Ruyigi. Imana nimuhe umugisha kandi izomushoboze muri ivyo bikorwa. Vice Président wiwe ni Révérend Premier Pasteur Cassien Kubwimana wo mu ishengero rya Pentekote ryo mu Gikarama. Imana Data izobashigikire
mu izina rya Yesu. Abamambre ba komite executive nabo ni batatu. Ni uwa mbere ni Reverend deuxième pasteur wo mu Kagari, ntibamuvuze izina ariko muca mumumenya. Deuxième pasteur wo mu Kagari niwe azoba mu membre wa komite executive. Hanyuma uwundi bazokorana ni Reverend premier pasteur w'Igitega. Hanyuma uwundi nawe ni Reverend deuxième pasteur w'Inyanzarake. Abo nabazoba abamambre ba komite executive uko ari batatu, bazokorana na president na vice president. Hanyuma abatowe kurongora secrétariat général na représentation générale na représentation légale wa CPBU. Secrétaire général na représentant légal ni Reverend deuxième pasteur wo mu Kirundo, yitwa Muhizi w'Intore Jean Marie. Muhizi w'Intore Jean Marie niwe ari deuxième pasteur wo mu Kirundo, kubera yuko premier pasteur wabo yaritavye Imana. Ubu rero niwe ahari premier pasteur, ntibaramutora. Rero ubu niwe ahagarariye, rero niwe azotwara secrétariat général na représentant légal wa CPBU. Canke ngira ngo azotora uwundi, sinzi ko amabanga yomwemerera gukora ibyo byose. Abishoboye ni sawa, atabishoboye naho ngira ngo azotora uwundi amufasha. Bon, hanyuma secrétariat général na représentant légal adjoint wa nawe ni pasteur Masabo Evariste wo mu Gashikanwa. Murambabarira, sinzi ko ari Reverend canke ari pasteur gusa, ariko ni Masabo Evariste wo mu Gashikanwa. Imana nibamugisha, bazokorane neza, bakorane bumvikana, Imana izibaje imbere. Hari urundi rwego rwitwa comité de surveillance. Urwego rero sinzi ko rwahoraho, nuko rwego rushasha. Urwo rwego rero comité de surveillance izoraba ibikorwa ukungene biriko biratwarwa muri CPBU. Hari president w'iyo komite yitwa ni Reverend deuxième pasteur yitwa Prosper Ntahontuye wo mu Rusagara. Imana yomuha umugisha kandi izobagirire neza. Uwo bazokorana vice president w'iyo comité de surveillance nawe ni Reverend deuxième pasteur Shadrach w'Imukoni. Imana yo mwijuru izomugirire neza, baze bakorane bumvikana. Abamambre bandi batatu bazokorana naba muri iyo comité de surveillance. Abo bandi batatu, wa mbere ni Reverend deuxième pasteur Shadrach Ndayishimiye w'Ikiremba, na Reverend deuxième pasteur wo mu Kayogoro. Ntibamuvuze izina, ariko baca bamumenya ababazi. Hanyuma uwundi wa gatatu ni Reverend deuxième pasteur w'Ikarama. Imana data izobashigikire, ibafashe muri ivyo bikorwa. Bene data, iyi Mana dusenga ni Imana yo kwizigirwa. Iki kibazo kimaze igihe kirekire gisengerwa, benshi barisonzesheje iminsi myinshi, kandi iki kibazo cabaye ikibazo gikomeye. Tugire ko dushimira cane umuvyeyi Sebarundi, iki kibazo yagifashe mu ntoke, agakora uko ashobora kose gushitsa iki kibazo gitorewe umuti. Imana imuha umugisha, Imana ikomeze kumushigikira mu bikorwa akorera abarundi. Ico novuga kindi nuko niwashishikara gusenga mwene data, wahora usenga n'ubundi urakomeza usenge, kuko urugamba ntiruhera. Havaho ibi hakaduka ibindi, ariko uko bimeze kose dufise Imana, kandi iyo Mana irakomeye gusumba ibindi byose.
rero uko batowe uko nyene bangana dukomeze kubasengera Imana kugira ngo Imana izibaje imbere baturongore neza hanyuma ibikorwa bikorwe neza. Imana nishimwe. Kandi tugire ko tuvuga kandi ngo bariya basohotse canke bariya bahejeje ikiringo cabo nabo barakoze. Imana nibaha umugisha. Nabo bose bahagaze muri izi njyane canke iki kibazo cari giheze, iyi zuguruzuguru yari ihari, Satani agomba kuvuruga ishengero, hariho abahagaze bahagarara nk'abahizi bahagararira igikorwa. Imana Data ntizokwibagira imiruho bakoze n'ibitutsi batutswe n'ibindi byose. Imana izobashumbusha. Imana nishimwe. Nawe wasenze, Imana Data iguha umugisha. Ibi byose bene Data, Satani akubita hirya agakubita hino, abashaka gusambura igikorwa c'Imana. Nta kindi Satani camuzanye, ni ugutikiza, ni ukonona, ni ugusambura, ni ukurandura. Ariko hashimwe Yesu, iyo tumutabaje aranyaruka gutabara. Nashimwe. N'aba nabo dukomeze kubasengera Imana. Uko mwasenze bene Data, mwasenze n'ubu mushishikare, kuko igikorwa ni kinini. Murabibona, aba bantu bazokorane mu kumvikana, aba bantu bazokore bisunze ibyo basezeranye, aba bantu umwanzi ntazobacemwo kugira ngo azane ibindi bintu vyotuma ishengero ryongera gutukwa nk'uko ryari rihitiye ritutswe. Imana ihoze uwo wese yababaye agakomereka, kandi habeho kubabarirana, kuko hatabaye kubabarirana ntihoboneka kujana no gukorana. Imana ishimwe. Isenyuye bya bindi twahora twita ngo J10 ngo J5. Imana rurema ibisambure, hanyuma sepebu yacu yubakike, ishengero ryacu rya Pentekote ryubakike, kuko ririko rirategura umugeni azoja mu ijuru. Rero iyo hari intambara canke hari injyane, biragoye ko umuntu buriya iyo umutima wakomeretse, ibyo utanga biba bikomeretse nyene. Mwarabibonye, iyo umutima ukomeretse, ibyo uvuga uvuga ibiri mu mutima wawe. None rero abakomerekejwe n'ibyo bumvise bitari vyiza, mubabarirane. Mumenye ko mu gihe c'intambara ari uko nyene biba bimeze. Mubabarirane. Ntugaharure ngo naka yarantutse, naka yambwiye ibi. Oyaye. Iyo page tuyibagire by'ukuri, tuje imbere twubake igikorwa c'Imana. Iyo tuje imbere turabe ibiri imbere. Erega Imana iracafise byinshi byo kuvuga, kandi iracafise byinshi byo kudukoresha. Nico gituma tudakwiye gutinda canke gusamarira mu vyabaye. Mpora mbona iyo umuntu ariko arateka ibyo kurya, ntasubira kwibuka ngo mbega ngo umuriro wari wangoye ngo gucana, ngo ndibuka ingene nari nabuze umunyu hanyuma ngo oya. Iyo ibyo kurya vyahiye, unezererwa ko vyahiye, ukanezererwa ko biryoshe. Uko byagenze kusi, ingene wasubiyemo, ingene wongeye umunyu, ingene wagize gute, ibyo ntabyo uvuga. Dushimiye Imana yo mwijuru yakoze ibikorwa, iragahoraho. Abasenzi mukomeze, abahagarariye imirimo yanyu hirya no hino mukomeze, mwubake ishengero nk'uko umwami yabahamagaye. Imana nibahezagire. Ndashimiye Yesu rero, avuga neza, yasambuye imigambi yose ya wa mubi. Imana ishimwe. None rero ishengero umwami aryubake, kandi tuzoshike mu ijuru bene da. Niyo ntego y'urugendo. Nta kindi kintu twakijijwe canke twakiriye Kristo Yesu ari intego yo kuzoshika imbere. Rero ico dutangira cose kikagomba kutubuza inzira, mu izina rya Yesu gitsindwe burundu. Imana nibaha umugisha. Vyari ivyo nashaka kubashikiriza. Narababwiye ntiyakazoro nkazoza ndababwira. Ndabizi hari benshi bari bamaze kubimenya, hariho n'abandi batari babimenye, ariko nje gushima Imana. Nta kindi kinzanye, nje gushima Imana. Imana ivuga igashitsa ikabikora. Imana ihezagire
abakozi bayo mu izina rya Yesu, amen. Sinorangiza kandi kandi njyana ari kugiherako ariko ntaco ngire ko mbwira premier pasteur révérend premier pasteur w'Ikiremba Nirikana Eliakim na révérend deuxième pasteur Ndayishimiye Shadrach b'Ikiremba, ndabakeje cane Rurema abahezagire abakomereza amaboko, nukuri impwemu yarabashigikire, mukomeze mu gikorwa mwahamagariwe n'Imana. Sindabikekeranya yuko Imana izokomeza kubana namwe nkuko yabanye n'abatwitangiye imbere. Muhamagawe mu gihe kitoroshe, ariko uko biri kose Kristo yarerekanye ko abafise ko umugambi muremure. Imana rero nibahezagire, Imana ibongere umugisha, mukomere, Imana ibane namwe. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye, witwa Imana, guhaye icubahiro, uri data, nta wundi musa, nta wundi, uri Imana. Mwami Yesu, aba wahamagaye ubakomeze, aba wahamagaye ubongera amavuta, aba wahamagaye ubaharire, uboze, ubuhagire, abakomeretse ubirure mu izina rya Yesu. Muntu wese uko amerewe Mwami, ndakwinginze ngo ubasiga amavuta mashasha mu izina rya Kristo Yesu. Bisigaye Mana uzokorane nabo, ubaje imbere, ubarongore, ubakureho ikintu cose co batangira, ikintu cose co babuza gukorera mu kuri, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Mana, iki gikorwa abantu benshi baragisengeye, none wakoze kwishura Mwami Yesu, nuko rero bakomeze uzobukoze. Ndabigushimiye kuvyumvise kandi uzokora n'ibiruta ibyo tugusavye, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo dusenze kandi dushima, amen. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habunayo. Inomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 00 65 46. Kandi iyi shene turiko turavugira ko ni shene Habunayo. Uhoraho Imana duhana umugisha namwe, amen.